bagwasa barahamagaye manifestation baca basanga ikibazo abantu ntibozitaba kandi nibaza abatutsi uko bitavye ntibari kwitaba umuparite utunka gwasa ahubwo uno musi no twadekuvuye ahubwo hari bagwasa batumye Pacifique ko wewe abantu bahamagara bakemera kurudereze ritamuzi iyo ni information ikomeye cyane nukuvuga no serema bimwe yavuga ko yakombeswa bati umusosiyete yakombe munyapolitike gute kumvo za politike kubicara bati hari nk'ikibazo uno musi noneho haraswe 2015 haraswe kurata parce que ngira hari kucaza abaparite gusa ico naco ngira pendere cyo yashaka nico yakoze cyo gutagitinga abatutsi ngira ntikari gushika iyo ni ce ikindi ariko cyane cyane ni piste yindi kuri mvuka nawe yavuze ikintu nce mbona natimba nuko ngira yamanutse ari hafi ndiko nibaza ese aho yavuye naho yagiye naho yahaye list abashikana ndiko ndamushimira amafaranga ari musi ya 600 yarakoresheje itoro gusa sigira ndamushimira ntiyananone yere ngomba kukimasyo nukuvuga ko umuntu w'umurundi nibigira bravo narabikubwiye kiresa buzotubarira twabonye wewe nabandi boba mwari kumwe tazi muri ba bantu muhanga nako wigira umunyamurenge wisembe bivuga ivyo mu karere kari genocide ari imisite yayo nibiki congratulation again nasuye kubiboneka warakwirikiwe ubu ntiwomaramara wenyene ubona waragiye kuja hamwe n'abanyamurenge batabaza bamagana ubwicanyi bariko barakorerwa na leta genocide ya CNDD-FDD imwe witwa kukorera twese tukorera ni wewe nyene wagiye niwe twabonye ariko neje muri Australia kambera ya parlement niko vyagenze singomba kugira publicity navuze ntiyagihunda konshira me ucura aba bantu nyene ubarabe babantu bagwanya CNDD-FDD bagwanya CNDD-FDD ko bagire ntibagwanya CNDD-FDD bagwanya umukandida wayo ubarabe uno munsi nzokwereka message umuntu yarungitse akomeye cyane aba mu Bubirigi ariko asigurira abantu ko ivyo bintu byo kuja hamwe n'abanyamurenge bovyirinda ati kuko burya turi muri geopolitique igoye so ndabikubwiye parce que urade effort bashiramo yuko nkako twebwe basaba bishaka basaba badahembwa n'ababirigi cyane n'abandi ukamenga ugiye urabononeye ejo bahavuga ati iyo bagenda badafise basita kuri Burundi ntibamenye ko abanyamurenge yatamaze kutumenya ahubwo bari kuyitwika cyane bakavuga ati iyo darapo niyitwica avuga ati ahubwo nuko tubonye abayifise mukazi ujya abantu tubize nk'abicaye rero niho navuze ngo bravo abo mu Bubirigi bravo batimba naho twahashitse uko twagiye kose notre drapeau niho navuze nti umwe twarekeye icyo cye ko bayibona kujya babona ya Leta Islamique cyangwa yabamenje abandi ico kintu kuntu bakigwanya mvuka yavuze ati no le problème uya FDR uyirabira muri Kongo kuko bafise ababarasa bakabirukana bafise babarashe na Uvira baye we Amerika itaratabara Burundi FDR yacija bukana abagore n'aba hano bari basigaranye uno munsi cyo tuzahuriza ko nabamvuka navango leta ya CNDD-FDD ngo ngwije mu biganiro aho bikwiye kuraswa kitagira ikiyara yirasa paske nikikingiye kuva muri 2015 gusa twakibonye uno munsi twamenye ko Pacifique nazo yakomanda manifestation twahora tubizi yakomanda manifestation yatumwe nabagwasa ngo bayizane kuva hunze ivyo byose byabaye abana babuze yari hanze sinduhiki yakomanze rede tabara abana barashira abatutsi barahererayo yica abatutsi b'Umurenge ari mu Bubirigi turiko turatora amapiste atwereka igituma ibiganiro nko kumwashimira Amoro Fati reka tubige ko yakwa Maxime abikora nk'ivyiwe nk'umu victime yahuye niho nyabwoko me ntidusubire kubandanya kwidoga ko abo bantu twamaze kubona side bariko uno munsi ngoga ayo bavuze ati me votareke jamais ama nimba ambasaderi bamukura ko ambasaderi banyamitwe bakagira persone muri babandi abandi twambuye umukate kuko ngo bisi tuvuga ibi bintu bisi n'abasenedefite bazoreka kuzimiza abantu cyane cyane b'abatutsi iri pariki ripere k'abantu badatakara ufite sinzi ko turabona ko byose biri harimo finance harimo l'argent tubanze tureke politiki uko manze manifestation yabwiye n'ubundi uwo muntu yamutumyera muri yakarate weva biraguhitana aragenda uwo yamuhariye yakarangwa agirira manifestation ari gwasi ubu abo bahunze nibo bamukorera nibo bamutumira mu biganiro bitwa impunzi uwo gwasi ari Bujumbura igikanu kigera hariye uwo niwe muntu kizira kuvuga iho nyabwoko rikorwa abatutsi kuko ngo baba bamwakije nawe nyine yararikoze et voilà icarusha sinakigaruka ko ari abakizi batimba bagiyeyo mais notre ennemi wa mbere naba bavuga arusha batwise detutsiza abandi ababita badehutiza sinza bashaka kuvuga bagomba kugira équilibrisme ce sont les premiers hutiza et tutsiza ils ne veulent pas ko bijya bintu biva ils sont nos ennemis ils sont les premiers donc nos cibles ku rugamba rwose bo kera byari biteye isoni
tutaramenya ko ya maraso y'ibihumbi by'abana b'abatutsi des adolescents n'uwo bagize umuyero urumva gufata umuyero yari karengana ngo ibaraye ngo yitwa komeza amahoro mwe do 15 baramushira kuri ambreme baramugira ivyo bashaka byose aroro ko bari bahunze kuko bari bazi ko bizoba bikaca ngiba victoire médiatique donc politique ntituvuze amahera baronkera uno musi rero sinzi wavuze ati jewe nabanje jewe nabo tubihurizako twarabonye bya bitero iyo vyava ntivyari bitero ramuda il protéger des intérêts financiers grosso zitagira ko zingana il protéger d'abord Solavel et Médecins no touche pas Gwasa kuko Gwasa no mu rubanza zovuga ati erega sindi jenyene uko de ntihamagaza abantu yahamagaye abantu bagashira erega sindi jenyene nduje ntiyategeye abatutsi bari desespere babona kakabo kaheza bavuye muri scam abajene nabaki akaba kanaliza kabajana ubu kaba barashize rero tabari kaba yahindutse ayinutije genocide ibanje kwica rututsi kugira ngo ibe byehutize aujourd'hui no tugiye kuvuga ngo iyo tuvuze revolution bakikanga nuko la révolution a commencé le jour twamenya ko atamuntu dukwiye gusubira kwidogera dufise opposition zibiri ibihahiranda yitwaza kugwanya sendetse babikoresha mu kanwa natwebwe tuzi yuko tu passe la justice wakoze ya morfati ndi muri Australia hamaze imyaka 10 n'ingana ndabona ahantu handitse ngo ubumwe bw'abanya Australia oya nuwo mubana ushobora kubutamuzi anayambike newe me irate u erate yukurenga amategeko donc iyo tuvuze ko ikintu cyonye iyo mwumvise hari witwa Mukasi ejo arakoranya abanyarwanda n'abakaba negationiste bose ngo ari kabigishwa ngo limite kugira ronke ngo ubugize question shabati hariho mwebwe mwanku bumwe na jewe mparanira ubumwe ari we yari mu paripe hutu wa mbere yari muri prona batoje ayo matora mumva et voilà donc nibo bakorganije amatora yo mwebwe barundi bahamagara abahutu ngo babigishe icari cyo ko batari cyo kimwe nabandi bari yabisabwe na so uno munsi nibaza ko babivuze neza iyi c'est essayer c'est pas une mobilisation c'est essayer de justifier pourquoi on va combattre pourquoi on va combattre et qui sont nos ennemis ni régime ni coalition génocidaire ariko sabo gusa kujya n'ibyo bivuze byose nibitangura mu masasi cyangwa mu rubuga rw'intambara byose bitangurira kuraba imbere y'umuryango qui est focodé qui lui donne de l'argent qui va donner la primauté kata umucritique mu gihe tumwagiriza des jeunes jabaki mu mwaka w'8 no mu wa 6 bapfuye no uno musaza kugira ikiganira ashiramo abatutsi benshi ashiramo abandi bamashira hamwe bikunde bamutinya boneka ari anture muzohondegwa hamwe nimba musangiye les fruits y'ibyo mwakoje mu Burundi niho nariko ndavuga ngo ivyo ari byo byose uno munsi nubundi tweretse ati ubu ngo gasa kandi gashimwe tumuhaye hari n'abavuga ko yahora muri system it's okay me ico yavuze batangoga kujya wuti nko kudati ico yabitse il a dit des choses tumaze imyaka 2 tuvuga nibace bamwambura ubu ambassadeur banamugirire counseling ntasubire no kubivuga azema babivuze kandi byanditse abandi bakabiri urukwa iri sesonti nibigira ko bahora bakunda kugira commentaire wahoze muri boyo yisume bamwe bari bamburwaze ko atawubatanga kwandika eroge ikintu bakoze n'ibyo bagize pourquoi on n'a pas modi kujya bakomodishije ngoga base tubabone et pourquoi ils n'ont pas soutenu parce que ngoga nawe asubiye kubatesha umukate wabiri gicawe ni européen reka duhagarikire ngako zo turidoga la justification yonyene iraboneka le système y'ibujumbu niyo arikiye akora bimwe il faut miser toute voix yovuga ko abatutsi baheza kwicwa ntibaronka ubutungane uno munsi ugize imana aja gukubura muri Oman niyo chance niyo tuyoyonyene banavuze ko bazora barunguka batazi kuvuga amabibone babonerayo uno munsi abari mahama nibo bakubarira kombie umunya abo bose ba Pacifique abo ba Armera abo bande abo babashira bakubarira amajizo babayemo Kigali ntibizofutika barabizi ariho n'abana bateje bagahunguka bamwe bishwe abandi bafunzwe abandi baturatura abandi badaraza ibitumbura babironse sinzi ko baronka ubibagurira voilà ico bashaka ku mututsi rero mvuka yabivuze bari bafise ico bita phobie y'umunsi ko bazobona ko tutahura ko urupfa abanyamurenge bapfa ari two dupfa nkuko uno munsi babazwe babonye abanyamurenge batahura ati abarundi ahubwo mwaratevye namwe kwigwanira no kwigwanako voilà ico batinya alors twarabamenyi menyane mbayara baraho swati risheshe umuceri n'ibiharage n'ibitoro navyo nyene birakenewe bigwanire twe tugwanire ico bita agateka ico bita kuzana igihugu cubakiye ku mategeko izo unite nubwo bumwe mu bavuga barondera abanyarwanda utazi n'amaprofile yabica arico
bagomba kudukonvenka ngo nuzaro avoir peur y'abanyarwanda abanyarwanda tuza abagenosideri na Kigali ikibarondera izo ese nous impression reka rero mpagarike nanjye ndagushimira amoro fati mvuga ngo ibi biganiro ni yindi radio batashobora gukontrola ni yindi kuko aha kugira tuvuge ntiturindira ko mutumire aba bamvuga inyumvire dupfa ntiturindira kaba wa Leonidas ariko bose c'est ça ubuvuga ibyo bazi bavuga ibitabicira ibyo barimo barabazi cyo gituma batumira cyane rero sinibaza ko inye bayifise ko droit cyo gituma havugirwa ko ibyo banka abasende defite twa mu miryango yacu abari muri FNL votre père est justifié tagira uzombesha ngo yagiye kundondera ikintu na kimwe agiye kurondera ibyo mushaka hariho abantu ramuda bagerageza kurako bose survivinga none nimba n'abadede bavuga ko bataronke mwe ibyo muronka nibiki abaronse turabazi babahaye mwarigurishije kandi kwigurisha bibaho mwisi kubahane turespectane kuko niyo tactique ni mwatanguye muje mu byanyu muca amafaranga mutureke duca inzira yo gutaha kuko ururino bwacu nibigira bravo again Maxime bravo wewe kabisa nawe iyo ntakumvise ndamenya neza kukunda kuvuga ivyo bakoze hageze rero ko tuvyikorera kugira ngo ntidusubire mu myaka 5 10 turiko turitoga ngo babikoze nabi tuzobikora kuko urabizi kiyo tunabikora tunagira influence kare ntitwa tuko tuvuga ya majambo merci encore banyambo wanasino ntamuvuze nyambo ariko baziri ku nama nimwe mwuguruye la liberalisation de la parole iyo Burundi carazira kugira deba wumviriza nakati naka baramutumira hari ijambo rya naka n'umutumire babishiraho abantu tugahuruza yeska hoswe mutangura gukweshoninga abo bantu nyene urupfa abanyamurenge bariko barapfa tunira kuja kwifatanya nabo nico gituma manifestation yeje yavuga ngo imbere yuko baza kwica abanyamurenge bahereye kuri twebwe aba bane vizi regime mubona bakuyakuye bishe mu Rwanda bishe mu Burundi iko zici Kongo iko zinaditegura kuzoza kwica kandi mu Burundi kuko ico mvuka tavuze kombye yaba XFR baje bitwa basende DFDD tuzi arabakbari makuru mu gisirikare kombye de commerce utazi nico arico yamara n'inyaka atavuze ngo ntumve vax nico gituma adashaka ko no touche pas au système barayi bénéfice il faut toucher ku mukandida bazingira na Union Européenne yanse cyangwa babona zoheva kubica kude takazo badakontrola ubu twageza ahantu pourquoi on va combattre direction de tutsi ico na gito dere genocide bakorewe n'ubu bagikorewa ese le retour au pays abantu bashika ubu turenga miliyoni utemere kuja mu Burundi parce que woheva uvuga ivyo barashaka nous sommes cette opposition izokora ivyo koresha tous les moyens kuko la justice kutubona muri Canada atamuntu bufite kofe ngo byijane ngo nuka yera on va faire de même yuko atamuhutu yo hago umupanga gutemanaka ngo niho no wa president azobanza guhanwa uwakoresha umupanga ama harondegwe n'uwayi mutumye ndetse niko tubayeho ngaha tubayeho twobishobora nibigira yo bishobora Maxime yo bishobora abanyambo batimba bandi bravo again kama namuhebera karo nkazovugira ijambo ry'Imana tukavuga twese ati haleluya sinzi kariko bavuga muri judaisme is the joke basi ni realite ivyo byose bitwaza mu nta mushinga wo kurondera abapfuye uzosubira kuronka amafaranga parce qu'on va d'abord stopper ko ari umuntu azimiza umuntu niko kazi ka polisi iyi mishinga ihagaze ngo abanje bari ukaba umushinga ukandirwa amafaranga ubundi ndondeza terme zibiri zisa mukaronka amafaranga kandi mukandika Twitter abantu bavuga ati abantu barakora bigashimba batavuze ati tumaze gutora abantu 200 muri 600 twarondera so nibaza ko murumva aho tugeze pourquoi mwokumva ntakivuga mwovuga ati ingira yari yahuye aza kuraba uburyo ibavuga umenga ari karidoga yo bishira mu ngiro zero chemin ico nzico nta muntu azosubira gukomanda umuntu ugenda ikongo gwane ufata amafoto ngo nanje nitwe komanda hamaze ntaye ngihanga cenje kunegosi no iyo period yaraheze finish urakoze ya moto urakoze cyane Iragi kandi ko nyene baramenye bakina abantu mu kumengo n'imipira ping pong ati ko ibi kugira ndo nkibi ibyo byararangiye nta bana mu Burundi azosura kuja gushoba kwicumu imburakiye maziri burayi n'ahandi ku nyungu zaba atari n'inyungu zo ngo nise abantu shaka igihugu reka Senya mwiza natimbasuye kuduga ngiye ku chronometer Senya mwiza ntiyari yavuze Senya mwiza nakuramukije jewe murakoze kuba mumpaye ijambo shimira abo bose bafashe amajambo je kabisa nashaka kwiyeskiza nafatiriwe kandi nashatse ko noza nanje tukaganira byinshi mugabo ikintu kinshimishije ndi kimwe ndababwira mw'abantu mwe kuko twe je maze hafi imyaka 5 ngaha muri ibi bintu nabitanguye ndi jenyene nabo bose umva baje bansanga ngaha dukorana nabo mugabo uko ndagenda ngwana ndi jenyene
bagiye bamva ko bagenda buhoro buhoro basanga bamaze gushabuka hakurya. Murabizi ko hagati ntihabaho muri ibi bintu, ntaco batakoze, naravumwe naratutswe, abana banje baraje barandikirwa ngaha, ibintu vyose umuryango wose bagenda bashira hanze ibintu vyose. Ariko ubu jewe naho ndababwiye ati naho nopfa uno munsi jewe nogenda meze neza, mpagaze neza, kuko mbona yuko hariho abandi bantu bamaze kuza mu murongo basigaye batahura ibintu uko vyari bimeze. Abagira mu Kigali ni benshi cane batari bararonse umwanya wo kwanaliza bijya bintu ngo bakomprene message canke ibiriko birakorwa canke ivyateguriwe umututsi muri kajya karere. Muribuko kungene baduteje abakongomani, baduteje abitwa bakasamutwe, baduteza abitwa basukanangayi. None ubu havutse ibindi bishasha navyo ntuze iragejeje kubivuga. Ababirimwo turabazi, bo umengo bumva yuko ngo bamaze gufatanya nabo banyarwanda, ni nkaho umengo bamaze gushika muri leta majoro y'u Rwanda, nkaho umengo ibintu byose bigiye gukorwa ngaha ku murongo kuri imihora, ko ariho hari abantu umengo bazobashikana ibwami. Nukuri ndabarahiye aba byose bakorera ngaha nivyo ngaha kuri space, nta muntu ndabona ngaha canke no banzi ngaha ngo azobashikana hariya ibwami ho bo bifuza. Barabigerageje barungika abana muri Kongo, bamwe baranafungwa, bamwe bafashwe baragize n'amakonti bariko ari infiltra muri M23. Ivyo zose ntaco vyashitseko, ariko baca bagaruka bakaca bashaka kubidushirako. Ahanini bagwana n'intambara yo gushaka kuduharabika. Hari abo baduteje ko dukorana nabo, mugabo vyose vyabaye imfagusa. Jewe ikintu kinshimishije mw'abantu, nakurikiye abantu bose uko bariko baravuga. Jewe naho nopfa ejo zoba nziko yakoze naharaniye ngaha ku space izobandanya, itazosubira inyuma. Uko imisi izokwingirana yiyongera, niko hazogenda hiyongera n'abandi bantu bagenda abatahura, batahure ko hagati ntiyabaho swat uri kumwe n'abagwanya genocide cyangwa uri kumwe n'abari. Imikino bagerageje gukina murayizi, imikenyero bakoresheje ni myinshi. Uno munsi basigaraye karata imwe nayo kwita ko ari ubumwe, nayo nta n'imisi isigaje tuzoba twaje kwisambura, kuko ivyo twasambuye ni vyinshi cane. Yaba ari bimwe vyo kwita ko amoko atabaho kandi hari abantu bayazira, ivyo zose twarasambuye. Nta kintu na kimwe bazokora ngaha. Bagerageje kugira abafukure zapfuye ubusa, fokode barazizana, nta kintu na kimwe tutahanganye. Nashaka ndababwire buri muntu wese ari ngaha kuba yaragize uruhare muri ibi bintu, intambwe abantu bageze ko turakwiriye kwiha ukuboko, bavuga ati bamwe bavuga ati ngo mwe muri ko mukora iki. Ariko abantu ngaha iyo abantu batahuye bamenye ibiriko biraba, bakabasha kuba bo biganira bakabisobanurira n'abandi batamenye ivyo ariko birategurwa. Nk'ibi vyo muri 2015 hariho abantu bashaka kubigumiza kuri troisième manda. Twarabivuze kenshi tubisobanura, nta troisième manda yari iri hari. Ikibazo cari gihari kwari uko bajya abagabo imyaka bari bamaze mu ishamba. Peter yaragiye kuva ku butegetsi atihoreye, kandi bose bari bafite umugambi wo kwihorera ivyabaye muri 72. Barabikoze ko barishugura kwa rw'abatutsi benshi cyane b'abajene, barabishe kabisa, barihora barikugura agashavu kose bari bafise. Icyari gisigaye no kubashaka kutwereka ko ngo ari ibintu ngo Arusha, kandi nanone Arusha wasija kuraba ugasanga ni hahandi nyene n'abajenosideri bashaka ko aribo badutwara, kandi nabo bamaze abantu. Twico duharanira nuko iyo genocide yo hagarara, ahasigaye ababikoze babiryozwe. Bagerageje kwekiribura berekana yuko ngo hariho n'abahutu bapfuye, hari ivyo kuvuga berekana Ndadaye ko wishwe n'abatutsi. Ivyo zose twaragiye turabisambura, turerekana n'uruhari bene wabo na Ndadaye n'abafrode b'ubwabo ari nabo banamutanze, bari bazi ivyateguwe n'ibizokurikirwa. Ivyo vyose mu Burundi nta hantu na hamwe abantu baronka bashobora kubivugira, ariko Imana ishimwe yarazanye iyi X, abantu baraza baravuga ntawe batinya, ntawe bimwe ijambo, buri muntu araza. Hariho benshi ku ruhande baduhamagara bakatubaza ati none wowe ibi bintu wari ubizi cyangwa byagenze gute, ukagerageza ukabimusobanurira akavuga ati ibintu n'ukuri kwa Mungu je n'imyaka nari maze kuri isi sinigeze ndabitahura nkuko mubwo iyo muri ko murabivuga ngaha muri aya space. Ivyo navyo nobabwira ko ari niyindi nyungu umuntu abaronse, cause imaze gutangura ubu ni nk'umuswa winjiye mu giti. Muzoba mumbwira igiti ca CNDD n'abambari bayo, si n'igiti ca CNDD, ni igiti ca Parapehutu. Nubwo bayikuye ko mu mazina bagagenda bahindura amazina gusa n'imigambwe myinshi, ubu abantu baramaze kumenyekana. Rero kibabaje si bajya babadede bobo ntangorane. Iyo abantu umwasi dufise naba baje biyitira ibintu by'ubumwe, baza bakubwira ko hariho nyabwoko, badashaka gushira ko izina ry'ihonyabwoko. Bari mu kintu cyo gutwara abantu mu kigare ngo bari muri AC genocide. AC genocide itagira ubwoko wayibonye he? Hariho n'abandi bantuze nabo ibizo muri AC genocide ya Canada, kandi muri Canada nta genocide yabayeho nabo, ariko ndibaza ko bazobikosora mu minsi iri imbere. Il faut gushira ko ako kantu. Rero bikantangaza ukungene baza bakerekana umubabaro w'abatutsi bo mu Rwanda, ariko bageraho mu Burundi bakababanya gupfa.
none ibi bintu bizotugeza he mugabo urabona ko ari kinyoma bariko baragira nta muntu yubakira ikintu ku kinyoma ivyo barimwo tuzobihagarira tuzobigwanya kandi tuzobisambura nabo banyarwanda babo baravuga ngo baronse kuko naratangaye hari ama space dukora tukagenda tukavuga ibintu byinshi vyiza mugabo araba guke bakaca bazifuta ivyo vyarigeze kubaho kera mu ma space yasukana ngayisizwe mu vyibuka uko twazaga kuvuga twavuga ibintu bifise akamaro hakabaho uwo bita ntuze rikema akaca amubwira ati zifute akaca zifuta ariko ejo mwarabibonye ko vyaheze abakorera sendede mwarababonye abo wirinyamitwe yise yuko ngo barabakorege babo bakorana bijya bintu abantu benshi barabibaje ngo no kumubeshera cyangwa no kugira iki we nyene akiza muri aya space yaje atubwira ko yatoye muri sendede muri 2005 yarafise kenza mwibuke ko mu Burundi hari abanyagihugu batoye ko Peter yavuga ati yiyongereye manda kuko atatowe n'abanyagihugu none wowe uza kubwira abantu ngo waratoye kandi ukaba ufise kenza ntwari n'umuparlementaire byageze gute ivyo zose kwari kubesha mugageze ngaha muri iki kibuga asanga nahantu ariko aragwanya ihonya bwoko nubwo nawe abarahenyuye mu mutamaka uriya mangetengete ahora avuga yuko agwanya sendete muribuka ya periode ya changement de mentalité ngaha nyamitwe yaramublotse hakoga space n'agahinda kenshi cyane ababaye yuko ngo nyamitwe yamublotse umuntu yagiye kumudebloka ninde byabaye ngombwa ko rumata abari hamagara nyamitwe baca baramudebloka noneho amahoro yongera arataha mu mutima wande wa mangetengete ariko niwe wa mbere yamngaha avuga ko agwanya sendete rero abantu nk'aba mumenye imikino barafise aho bahurira bose baramaze kwishira hamwe harabagiye kwa bashira kandi muri bya bindi bya kit na IDC hariya mu Birigi ivyo zose byaramenyekanye aha ku space twahagwana intambara buri muntu yikeze intambara twagwanye urugamba ruriko ruravansa noneho urabona ko bitanguye no kuba muri bo abahora muri systeme yabo batanguye kubona ko hari igihuhusi kiri mu karere batanguye kwiranje hakiri kare ujya ngoga kujya kuvuga kurya ntiyahora ari mbonera kure ariko ubu yarerekanye ko ari mbonera kure abona ibintu iyo biriko biraja parce que ugiye kuraba ibintu byo muri Kongo biriko birafata inzira umuntu nka Tshisekedi na Neva hari abantu benshi babivuze kera naje naranabivuze yuko ijya ntambara hariho abapresident babiri muri kajya karere izohitana imbere ko bigenda biratanguye kuboneka kubabona kure baratanguye kubona ko Tshisekedi n'ivyo yakoze n'abanyamerika biriko birahinduka byafashe indi ntumbero kandi abanyamerika ico ndabakundira imbere yuko bagenda baraza bakagusezera nkuko babikoze kwa ntuze kwa Mobutu barungika Bill Richardson aja kumusezera amubwira tekere na Tshisekedi nawe iyi constitution nitamuhitana izo muhitaniriza itike imutwara iyo yavuye hama Tshisekedi namara kuvaho sinzi rero babadete biwacu ico bazobasigaranye bavuga kuko naho bishimira muri Tanzania nayo yaragarutse yaraje no kwiranja ku Rwanda ndibaza ko ishobora kuba nayo yarinvestishije muri ya projet nshasha baherutse gukora mu Rwanda ya energie nucléaire murabona ko bajya bagabo sinzi aho bazobasigaje muri kajya karere ivyabo bizovyo bigize nibajana na Tshisekedi amaze kuva harya abadede muzoba mumbwira nababwiye ni igiti mushobora kuzobona gihenuwe n'umuyaga igikuru nuko abantu bahagurutse ajya mu manifestation abantu bagiye gusaba ya raporo Nations Unies ndabakeze cyane iragi kuba mwarasuye kuzana kare kantu mukakerekana imbere y'amakungu rero kajya kantu ntikasubira kuduga ku meza abantu bagaharanira ijya raporo isubire kugaruka sizi ko abadede bazoguronka buyoya bwo gusubira kandi gutuma umuntu ngo bayisubize mu matriwari iragiye ubutegetsi nibwo bwayisubije muri triwari ariko no munsi bizoba araba victime kandi nabo barabizi ko amaraso y'ibintu bya genocide nubwo yo bari imyaka 100 abantu bazobigarukana ivyo bintu bakabiharanira bakabigwanira reka ndabicisha amajambo menshi sinaronse umwanya wo kuvuga ariko ndabashimire nongere kandi ndamakeza bimwe bivuye ku mutima kuba mwarakoze igikorwa gihambaye jewe ndababwiye nti naho nopfa ejo cyangwa hirya ejo ndazi ko mutazompemukira uru rugamba muzorubandanya murakoze urakoze cyane mwiza ndakwifuriza kuramba nta gupfa ndibaza urupfu rwago kuryohera aba genocide gusa ariko nuramba aho buzabone ibyo wagwaniye hama ikindi nibaza gikomeye bivuze nuko our two regional balloons zizo bursting together kuko na kare bisangiye imizima yitimba bisangira ku umuntu avuze nti amabaruna biri mu karere hari gazomenekera hamwe kuko ubona ko ndibaza ashobora kuba yarapompewe na hamwe kuko imizo yabo yose yabaye gutungurana kindi kiba gikomeye kenshi izi spaces ziza zikamara umwanya wose ngira baba mu bihugu by'Uburayi murazi uyu mwanya icubuvuze canke uyu mwanya ntobara umutama sankaya yose wicaye so gufina rero nuko tuba tuzi akamaro zimaze nuko tuba tuzi ko izi space ari cyo kintu uvuga ngo twari dufise nk'abarundi
kugira ngo twishishanye tuganire ku bibazo biduhanze na cyane cyane icyo mbazi ni uko abantu tuba turi muri space yaba bumvize cyangwa batanga intererano navuga ni sample ikwiye abarundi cyane ko tubona ikibazo kimwe tukabanza kwibenya tukabona ibibazo kumwe rero nibaza ko haciye igihe kinini twaramaze kubona ibibazo biduhanze na cyane cyane nyamukuru ari ideologie génocidaire Senyamwiza yakaravuga kandi ko umuti wo urazwi ni kubanza kwirukana aba génocidaire bose hama abantu navuga ngo les acteurs bari clean bagafata ivy'igihugu mu minwe nico kandi reka nshimire Senyamwiza nawe kudadebukirwa igituma ba musenyeri bose nabayatora n'uburyo bafise bahabwa barahawe akazi bakora full time kiragoye d'abord kudefanda ibinyoma musenyeri n'itorero ryiwe kongira sande yabakiri nabonye yagarutse mugabo uko yari akiyarasi ko yagarutse yagarutse umenga tware sekirisara aho gusumba kayitwara nk'umuntu atwara ingira region ariko urabona ko yitwara nk'umuntu atwara sekirisare ibirebe bimeze gute ntibapfuye kugenda uko gusa n'abanyakinyoma n'abantu baba manipulateur atakiri ikintu bafise bovuga kuko nk'umuntu yari muri za ligiteka rigena nabandi adaye akabaza uyu munsi ariko aza kwigisha ubwoko uyo wewe ni nta mu idiot asombuka c'est de l'idiotie kuko n'abantu kenshi usanga barishengereza umuntu uzi ibikorwa yakoze muri kahise akacaza ngo ibintu bibaho nivyo biteye ubwoba rero urugamba tuzorukomeza nagiye mubwire ko nabwo nabikora full time ngahagarika ikindi cyose naba proud yuko nabikora kuko I know how important it is reka rero nakire muhebere ntaja mu gusubiza twavuze bihagije twakonge mwanya that was the last yanyu reka mfate timba nimba hari timba sinzi ko ugiye just kugira ugende canke ndaguhaye mic if you have something to say mbere ko nugara space muhebere entre tare kananda guhe umwanya ndagire metimba naduga ugira icyo uvuze ko sindakuniga n'ijambo okay sinzi ko munyumva okay ibi Senyamwiza yaraheje kuvuga hari ibintu yaravuze yuko urumva ibintu tugomba kumenya locadre dukoreramo muri intambara n'intambara ikomeye cyane gose intambara yatanguye bava ngo ni 1884 mugabo abapadiri bashitse imbere y'icyo gihe icyo gihe 1884 intambara yaba donc abapadiri baza baramaze kuzi uhaje wacu cyane gose donc nicyo gituma n'intambara igoye cyane gose iri ku mwanya iri kuri profesi za bibiliya n'ibindi hari ama profesi nashize ngaha kuri uru rubuga ngo ahagwahanye muri cadre generale ya bibiliya n'ibindi hariho des nations zigomba gusiriviva gushika sur la fin d'état no kuvuga Iran ni intambara ikira hagati ya Iran na Amerika igomba kudefinisa igomba gutanga un cadre yini shasha un nouvel ordre mondial avec la chute de l'Iran n'ibindi muri ibi bintu turabona yuko abahutu bwabo abahutu antake branche ya Roma abahutu Tanzania Burundi Kongo n'ibindi antake branche ya Roma iya de prophecy zikomeye cyane gose zishobora zerekana yuko abahutu bazoba bari kuri ibi bya Roma na tuzina ugusenyuka kw'intwaro y'abahutu kubera abatutsi tudaboro abazungu baje basenya intwaro yacu n'ibindi hanyuma bagakora ni generation yindi bakabuka amashuri n'ibindi abahutu bazosenyuka there is no question about that mugabo nicyo gituma mwe muvuga ngo revolution aho kuvuga ngo revolution mugomba kuvuga redemption kubera iyaratera ikintu za partie iteme twavuze ko cyane wewe bwenda unyene cyo koresha ufate platform koresha redemption kuko aho byoza tusubira tugeze ku musozo ndagwaye ngo bakajambo kanyuma je ni muri revolution ukavuga ati ni redemption no kuri sinzi ko tuba tugiye kusubira gutanga space ukundi ariko ndagushimiye ku cimbiro cyawe sino reka sezera abo twakera disogonde mwene ndabashimiye kubona mwaganiye neza mwaganiye byubaka akarere gafite ibibazo byinshi cyane gose bikomeye donc by'ingutu mugabo bikwe biratera imbere bikuraje imbere donc nuko hari amakuru menshi mugabo bizogera neza ndabashimiye cyane gose mwe mukomere muvuga revolution canke nabandi bavuga redemption n'ibindi ndabashimiye cyane gose mukomere mugabo byose bizogenda neza ndabashimiye cyane gose jo giza igitoro ciza aho bwakeye zosubira urakoze cyane muhebere kandi nawe ugira ibihe byiza mugenzi ego
ntugire ngo ndakatiye ni kuja se ko yandi ku mwanya wa nyuma ahandi urazi ko nkunda n'ivyimviro by'uwari we wese. Ikindi agomba kugenda mvuze bwa nyuma ni Senyamwiza ikindi point yavuze w'abanyarwanda ni abanyarwanda ni nation n'abantu mpa respect cyane kuko ndavye aho kahise kabo naho bageze. Ni byinshi umuntu yo kwigira kuri iyo nation. Rwanda ni igihugu novuga ngo gifise amateka dukwiye kwigiraho cyane, kandi byaduha na hope cyane ko aho twavuye bitabura ko tuhaca. Icyo mbavuze rero hari abanyarwanda bamwe bamwe tubatuzi hari abanyarwanda bamwe bamwe just cyo nagomba kuvuga gusa hari sinzi ko ari muri impression ati I don't know them ndabaze kuri social media kubera kahise k'icyo gihugu canke aho baba bari kuko usanga bagize impression y'ukumengo hari uwo bubwira y'ucankuriya ati ikitezo kumera gutya. Akaba n'abandi akandi kabwe k'abarundi yenda kavuza ko kagwi kataho gataniye cyane n'abandi twiyo turavuga uyu munsi. Very useless man. Imvuze useless n'abantu selfish is all about them. Nta kindi kintu ibindi tampi. Abico nagomba ndababwire rero anagemba bwiza ukuri ko there is a man I respect in Kigali for his service to his country, for I think a spirit of patriotism he displayed. Nitwa President Kagame. Sinamuvuga ngo turahurira cyangwa ndamuzi. I'm a very genuine wakonde. I'm very ordinary, he's very extraordinary. Ikituma mukunda, he's a sharp leader, afise ivyimviro birashe pe, afise vision ku gihugu ciwe, and I respect him again because he's one of the fewest presidents who can dare say ku bibazo by'abatutsi bagira mu karere. And even in 2015 during the massacres organized by the genocidal regime of Sendede, he also advocated, he also opened up, he opened up Rwanda for Burundian refugees, mostly Tutsis. And ivyo ntivyaryohewe Sendede because their mission was to kill those people who went to Rwanda. But I'm going to say to Banyarwanda, especially these Rwandans on social media, I see them a lot. They're a bit talkative, some of them, and I'll give them some counsel, and I think they should accept it. Igihe muzobona hari umututsi w'Uburundi cyangwa w'Ikongo cyangwa ahandi ariko agerageza kurondera ubutabera, cyo novuga ngo Imana muhera bafashije muragira leaders who sacrificed everything. And I was President Kagame. You've been lucky, you guys, to have a man like him, a leading igihugu ciwe akacubaka, mukagira n'Imana n'abo bandi baba enemies akabahinduramo aba partners. Nubwo yaba ari we, the man I respect so much, nkasanga ariko yivanga mu kikintu ariko ari mu nzira yo kuvuga ati igihugu cy'u Burundi, akavuga ati sinavuga iyo mvuze ngo nubwo yoba ari we bijya bibabaje cyangwa byabigize iki. Icyo fashe kugaba you Rwandans murazi cyo bivuze kugira ibibazo mukacambwira justice. You should be the one advocating for those people who are still struggling. Mudashoboye kubafasha muri ubwo buryo, like be the advocate, use your lived experience to become abonovuga sharp advocates b'abantu uko murazi cyo bivuze ideology ya genocide mwazahigeza. And some of those people in Congo and Burundi are still being killed by the genocidal FDLR. So you should be advocating for those people rather than associating yourselves. I'm specifically saying this reka bivuge mu Kirundi kuko benshi daza harimo n'inkandagira bitabo mbaye bara gaca muguma mwicaranye canke mukagira ku maseki ya views canke mu superstar kavuga ngo bintuze kakubwira dufise our own struggle kandi bunye we are not interested in moving to the story twahana hariya. We want to see our country free, we want to see justice, we want to have justice for our victims. Niba udashobora kugira contribution muri iyo area, hari umuntu nyene president wanyu yigeze kuvuga ati leave us alone.
kuko uzaba usanga nawe twagiye ku yindi side. Yabivuze mu magambo yeruye, nubwo yaba ari President Kagame yatwuguye akaduha indaro akanatuvugira ati inkuru nziza wakwitwa umukuru w'igihugu wahehe ushira abana abagore n'abana ku mihanda wishe. That man, I respect him a lot kuri iyo service yashize kuri yahaye igihugu canje, nubwo yaba we kambabwiza ukuri uretse izi ngegera zahana hariya, nubwo yaba we nakora ibishoboka byose, ariko nzi ko he's one of the presidents who dare say kubibaza akaba advocate even on international stage akavuga ati we need to address these root causes of this genocidal ideology. That man fought and lived in military bunkers. Yarabaye mu mantuze mu mashamba aragenda. I think he understands better than anyone iyo struggle ibuze. Rero iyo ibintu bivuze ko yasanya mwiza yakivuze, hari n'aba barundi bimbira kamazi ngo abanyarwanda hari imigwi y'abanyarwanda tuzi iyi ideology nabo kubera igihugu cyamaze gushira politics, you have to follow it. If you don't amoro bashobora kuba bari kuvuga aba FDLR nico twavuze abanyarwanda which side bakaza bagafata gasaba to account ngaha akavuga byagira ku Burundi kamengo se igere ntizuzemera ko utwo FDLR tuba defeated mu Rwanda cyo tuza kugira say mu bibazo byacu. Aha I'm done. Ndashimiye rero abantu bose twabanye. Burya reka ntangwe gushimira abantu bamye twumviriza bumviriza mu 30 seconde muhebere narangije nta nisegonde imwe nkongera ntawe ushime muhebere ikintu uvuze niki urakoze cyane muhebere, ariko reka ndagwiza 30 seconde anyway mwamaye 30 seconde. Alo ye nari kuvuga hasigaye 20 seconds undi nari nazi guha. Okay, aho niho hari missing link rero mu mateko y'abatusi n'abandi musenyeri mukuru mu Rwanda cyangwa mu Burundi ntabaho les fonctions z'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda cyangwa cy'u Burundi ya les fonctions théologiques. No, Kagame urumva ni ibyo uri kuravuga yuko ibi uri kuravuga ko Kagame akomesha ni gose umukuru w'igihugu cy'abatusi agomba gukimira les fonctions théologiques n'ibindi avec le calendrier n'ibindi. Kagame il a fait 30 secondes zaheze kandi babarire n'ukuri like umbwiye ngo agomba kugira theology niki. I was making a comment on his leadership ndekunda mutanga nk'akarorero as one of the president who really understands the struggles of people in our region kandi he's a visionary leader mbanzi umwe mu ba leaders n'uvuga ngo muri Afrika w'akarorero. Ndeko mutanga akarorero just kugira mvuge nti uzobona impera hamwe aha na hariya uzozibona kenshi wanashaka zimwe zikaza ati I'm Rwandan ariko ugasanga babo bagenda nabo babicaranye abo bagira nibi byose. Ndeko mubwira nti igihugu cy'u Rwanda is a very interesting case study yaha abantu abo nyene batotejwe abatutsi bakicwa like 1 million igapfuko hamwe bagashikaho bari uyu munsi. Is a very interesting case study kandi nk'abarundi muri struggle turimo twohigira byinshi. Rero nariko nshimira bose twabanye, Dr Maxime wakoze gufasha ikiganiro, Dr Bamvuka yakoze no kuduha information shasha, hariho ba Ndoricimpa ba Pyramide ba Nyambo Muhebere mbona Muhebere araryohewe cyane yatangaye. Muhebere avuga rero batabizi rero he's a very good man. I think azina makuru ya ava mu yindi si canke mu like spiritual news arakunda kuduha spiritual news and I respect that always Muhebere and pray for me mu gihe wavuze ati arakunda kuvugira ko akarere kazoba liberated by God canke prophet ariko ari prophecy yuko tuzoba liberated. Keep me in your prayers kandi uwo munsi no wifuze se byo bavuba. Ikindi ndashimiye Iragi cyane Iragi twamatse mu biganiro kandi ivyimviro byawe. I respect your fighting spirit kandi dukomeza muri iyi spirit nyene. Ubundi igihugu cacu duteza kucitangira ni cacu for a reason kandi tuzogikorera kandi ntimugatinya kurwana n'amabusaka hana hariya kuko avec sans péril on triomphe sans gloire. Burya abagabo bama bagira utaraja ngo ufase ngo uce mu bibazo tuzigira umenya ingufu ufise. Icyo cyo mwamwe mukimenya utaraba attacking canke gutukwe no kuvuga ko ari hantu taragera hariho level utarashikako ahandi mbaye se nyamwiza utarabona abana bawe ibintu byose byaje ku Karubanda
kugira ngo bitume uko niko rero cowards ba fighting cowards ntibazi kuganira ku ma ideas ahubwo biruka kuraba ikindi kintu cyotera abakoresha iterabwoba bakaca bamenya ko twese benshi ubwoba twabukuriyemo bicika chronique tutebaho dushika duti Moro fati na sende defte yasobokira de hari abagore n'abakecuru n'abakiniho yibanda c'est ça rero benshi ntibaze ko ubwoba twarashitse igihe tuvuga duti hang on a minute tugira ubwoba dupfe tubureke dupfe so we have chosen to fight tutibajije kwaka consent naka na naka nico gituma revolution ngaha kandi iri en marche iyi ni bad news kuba genocidaire kuri za CNDD-FDD niba n'abambari bayo